muri jewe haje ikibazo aho nyene ndavuga ati uyu muntu kwari wavugana n'Imana ariko ambaza iki iyo Mana ntibe yamubwira ibyo nasavye ca ndihorera carambwira ati igira amahoro ibyo wasavye Imana yabiguhaye hanyuma ndagumaho ndaba mu buzima nyene mbona ko bugoye ariko kwa kundi nyene nasavye Imana mfata umwanya wo gusenga Imana ndabwira Imana Mana none kwari wambwiye ko nza kwiga naribeshe byagenze gute RIB TV nshuti bagenzi ba televiziyo yacu RIB TV mu kirimi c'icongereza bisigura rebuilding inner beauty mu kirimi c'ikirundi kaba gisigura gukiza ibwina ry'umutima kugira ngo hasayangane habe heza. Musi rero reka twakire uno mupfasoni yatugendeye ndabahaye kazi. murakoze kunyakira Ko muberewe cane. murakoze turacari mu kwezi guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi Wow. aguma tubegwa Umushinga nahe wawe ahari vraiment yumve ko ndamushimiye cane uko ndabona ko avyitwaramwo neza. yego nawe nyene yambwiye ko mberewe N'abandi bashinga nahe ko baradukurikirana bahabonere akarorero. yego byoba vyiza Umeze neza none. ndameze neza ndashima Imana Nuko dukunda kuvuga tunabaza nayo bundi sagasesheshwa mu rumuri biraboneka ko muri sawa cane. murakoze Reka rero ngusabe utwidondora. amazina yanje nitwa Irambona Eveline ndamukenyezi ndafise umushinga ntahe umwe nta bana ndaronka bangahe Bujumbura ndakunda Imana murakoze. Wow, Madame Eveline unatwenga neza. murakoze Mbega yemwe. None waje tuzaniye iki no musi? narinzanye igikemanyi c'ubuzima bwanje naciyemwo bw'ibikomere inyuma yo kuba umuvyeyi wanje nkaba imfuvyi narinje gushimira Imana yatumye ndabirengana nshimira n'abantu bose bamfashe ukuboko kugira ngo ndengane ivyo bihe kandi bikaba byaranyigishije umutima w'urukundo nk'ubu nkaba ndiko ndabikorera abandi bana badafise urukundo rw'abavyeyi batawe ndetse n'abana b'imfuvyi. Tugitangura inyuma yo gukira vyakwigishije urukundo wumvise ko nawe ufata ukuboko abandi nkuko nawe wahavuye uronka abagufata ukuboko utari uniteze. Yego abo nawe wobufasha abo barabo mu muryango cankwe nawe ufasha abo bigoye bose ubonye? oya saba mu muryango gusa ndafasha abana batawe n'abavyeyi badashobora kwiga babuze ubushobozi bwo kwiga ndafasha abana babuze abavyeyi babo bose umwana wese mbonye ari mu ngorane ndabishoboye ndamufasha ico nshoboye. Ubafasha mu biki n'ibiki? Ubaronsa ibiki? Ndabaronsa amahera y'ishure ndabaronsa uburyo hariho abafasha ibyo gufungura ubuzima bwa misi yose ibyo bakeneye kwambara ico nshoboye nico nkora bivanye n'ico umwana yifuza muri ico gihe. Mwoba mufise none ishira hamwe canke ubikora ku giti cawe? Oya ndacabikora ku giti canje. Ariko nkejo cankwe hirya yejo nko mu badukurikirana hogira uwoba yarakomeretse nkuko agakira canke o kwifuza kugufasha nawe kugira ngo mufashe benshi bishoboka uwo mwakira? Cane gose kuko niryo hangiro ryanje sinzobihagarika kuko nifuza gufasha benshi kugira ngo bakire imitima nabo bashobora gusohoka muri ivyo bihe baciyemo nkuko nabisohotsemo. Imana iguhezagire cane. Amen. None uburyo mubukura hehe mukoresha? Uburyo n'ubuzima bwa misi yose uko mbayeho canke uwumvise nawe nyene ibyo bintu nkora hariho ababizi bakamfata ukuboko nanje kugira ngo nshobore gushitsa ico ndiko ndafasha abana. Mwoba mufasha nka bangahe? Abo ngeze ko jewe barashika 10. Wow. Yego. Uwo shaka kugufasha bigenza gute? Uwo shaka kumfasha yoca ku numero yanje tukavugana. Numero yanyu moyidu sigira hano ku rubuga? Yego. Numero yanje ni 257 61
46 80 99 mu isubiramo mu gifaransa 257 61 46 80 99. murakoze cyane. Murakoze namwe. Ngaha dukunda kwakira abantu bababaye bigeze kuba babarahama bikagenda neza ukuntu uzumenga kuri kose ntacigeze gukora ashaka kubabara ariko byo bicamwo ariko kandi bigakira kamera neza nk'abandi bose. Yego numva mfise inyota cane sinzi ko n'abariko baradukurikirana ariko bameze kumenya kubera ico kintu coba cara kubabaje ugakira ugasa nuko tugire ku muriri twumva. ndabibifurije ko bagira iyo nyota. Ego uyu munsi narenje gushingira intahe Imana kuvyo yakoze. Imana yangiriye neza naco gituma ubona ntwenga tweka. Wow. Ego narenje gushinga intahe ku buzima bw'ishure bufatanye n'ubuzima umuntu abamwo misi yose. Ego kumbure hari hundi yo bariko arabicamwe nawe bikamukiza. Ego uyu munsi jewe niga mu mwaka w'10 narabuze umuvyeyi papa wanje. Ego umuvyeyi burya n'umuntu afise akamaro cane. Ndamubura mama wanje nawe yarafise ikibazo yarafise ingorane yari yarahiye. Nta bushobozi yarafise bwo kubona ko yonyitaho cane ko nawe yaragwaye. Ego n'umwana nyene yafyinye umuhererezi muhiri wacu. muvukana muri bangahe? Tuvukana turi 6. Wari umwana wa 6? Jewe nari wa 6. Ego umva ko nabaye mu buzima bworoshe nyene umuntu wese bankunda nyene banyeka ko bankunda nk'umuhererezi. Ico gihe wiga mu mwaka w'10 wari ufite imyaka ingahe? Ico gihe noba nari mfise imyaka 17 gutyo. Ego canke 17 ego. Ego hama papa wanyu amaze kwitaba Imana rero byaciye bigenda gute? Ubwo buzima bwaciye buhinduka bw'umuhererezi? Bwarahindutse ndabibona ko buhindutse ivyo ntari niteze. Ego kuko nk'umwana ububona umuvyeyi umubwira vyose ivyo ushaka vyose akabiguha. Cane cane ko nari umunyeshure ikintu caza imbere yari minervale amara y'ishure yo kuriha ishure nico nabona kiri mu bintu noba nkeneye cane mvuga ati ibi ntibihara ibi ntibibura. Ego kandi warakunda kw'ishure? Narakunda ishure cane kuburyo narakunda ishure cane kuburyo na papa wanje yamambwira ati wige. Yari umuntu avuga amajambo make ariko igihe cyose twicara yambwira ati wige mwana wanje w'umukobwa wige. Ngira yaramenye ko abana bakobwa adakunda ishure yarampimiriza. None ko nk'umwana wari wose ingene abana baba bameze baragira indoto ukiri umwana wari ufite indoto kuzobiki nubwo mutaratubwira ico muri no munsi banzo mbwire ico indoto wari ufise? Jewe nkiri umwana na papa wanje yari umuforoma umuganga. Ego muganga. Rero nkiyaje muhira muri weekend nkaruhuko abantu bose batonda imuhira ngo bavure kandi bakavuga ngo afise ikiganza ciza uwavuye wese arakira. Jere nakuranye iyo ndoto nanje numva nzoba umuganga. Umva nzoba docteur? Numva nzoba umudocteur akomeye. Wow. Rero urumva urageze mu w'10 papa arapfuye. Ego biratanguye guhinduka wahavuye uheba amashuri byahavuye bigenda gute? Oya sinahevye amashure kuko nafise undi muryango mbamwo. Ariko harageze igihe bihinduka kuko papa wanje yafasha vyinshi. Ego narize bigorana nyene cambona ikintu ubuzima butangiye guhinduka. Hariho ibisaba yuko nibako nahora nsaba ikintu rimwe nkagisaba kabiri kugira ngo ndagikoregwe. Umva ko byari ibintu bitoroshe naciye ntangwa kubona mbega ubupfuvyi n'ukubumera. Ego hama warahavuye urangiza iryo shuri rya secondaire? Ego ishuri rya secondaire naragize ndiga ariko mbona ntangiye ubuzima bukomeye. Ego vyoba vyaguteye ikihe gikomere?
byaranteye igikomere ko numvise ndi jenyene. Nabona kumenga nkikujwe n'abantu benshi, ariko muri je mu mutima nkumva ko ndi jenyene, nkumva ko atabantu benshi bariko barantahura ivyo ndiko ndacamwe. Ego. None umaze guheza iyo secondaire wahavuye ubandanya ngo ushirike kuri ya ndoto zawe zo kuba docteur? Oya, sinabaye docteur ariko naragerageje. Naragerageje. Ego, ndumuva infirmière. Wow. Ego. Warabaye nka papa. Narabaye nka papa. Ego. Byagenze gute nere ngo bishike koko wumva papa ariko kurihira atariho yarakiri kandi n'abariko barabikora vyari bigoye? Ego. Byarabaye muri ubwo buryo nyene bwo ko umuntu yumva ari wenyene. Iyo ugeze muri ico gihe urondera ingene ubisohokamwo. Umuntu wese ageze muri ico gihe mu bihe bigoye ararondera ingene abisohokamwo. Umuntu wese agafata inzira yiwe. Jewe naciye mfata inzira kuko nari namaze gukizwa, maze kumenya Imana, nkunda Imana, fata inzira yo gusenga kuko nari maze kumva amajambo ankomeretsa. Nkayahe? Hari igihe wagenda gusaba minerval ukumva nk'umuntu akubwiye ngo erega sindi kuri mituwele yawe. Iryo jambo ryababaza. Jean wewe nturi kuri mituwele yiwe. Si itegeko arihe iyo minerval. Umva nturi kuri mituwele yanje, kumva abandi bavuze ngo ayo mashure arakwiye canke genda wubake. Nawe ivyo bintu atavyifise mu mutwe no mu mutima, umva ko ibintu biba bigoye. Bakumva nk'umwana w'umukobwa ntukeneye izo za universite nande kubandanya, bakeneye urongogo. Ego, ayo wiza arakwiye. Ego. Bese ababikubariranye baba bafise nk'abana babo bobo baba bariko bariga canke nabo baba bagiye kurongogwa? Oya, baba bariko bariga. Baba bariko bariga. Urumva ico ni cakindi kica kiza kigakubita hahandi. Gakubita kuri bwa bufuvyi ufise, uca gikomere ufise, ushobora tonekara. Ego. Ucuvuga ati nanje yo papa yabahari. Ego. Byahavuye reca bigenda gute? Jewe nahungiye mu Mana ko nari maze kumenya Imana. Naravuze ati ndafise uwundi mu papa. Ego. Hari umuntu navyishe ndavuga ati ndafise uwundi mu papa, canje imbere y'Imana. Gusenga. Ico gihe naragiye gusenga ahantu hari umukozi w'Imana muhisi nyakwigendera yitwa Sinunguruza. Turasenga ndabwira Imana ati Mana, kuko ubundi nari nsanzwe ndi umwigisha wa Sunday school. Ego. Nabitanguye nanje nkiri muto nkigisha abana, nkabigisha yuko imbere yuko usaba ikintu umuvyeyi ubanza kwisaba Imana. Njana iryo sengesho ari imbere y'Imana, ndayibwira Imana, Mana muhanigisha abana bato nkababwira yuko uri papa. None nimba ntabesha Mana, nshaka kwiga universite kandi privé kuko ikibazo ca leta cyari cananiye. Singusavye umugabo, singusavye nkene ishuri. Nasavye ico. Numva shaka kwiga mbandanye. Ndabisenga gutyo, duhejeje gusenga, umukozi w'Imana Sinunguruza arampamagara mu bantu benshi. Arampamagara arambwira ati wamwa ngo hano. Ndagenze imbere arambaza ati niki wasavye Imana? Byukuri nabuze ico mvuga, naranezerewe kuko Imana yanyumvise, ariko ngira isoni ryo kwivuga muri abo bantu benshi. Muri jewe haje ikibazo aho nyene ndavuga ati uyu muntu kwari wavugana n'Imana ariko ambaza iki? Iyo Mana ntibe yamubwira ibyo nasavye, ca ndihorera. Carambwira ati igira amahoro, ibyo wasavye Imana yabiguhaye. Wow. Ego. Wiyumvise gute muri uwo mwanya? Naranezerewe cyane kuko nabonye yuko Imana iranzi kandi irankunda. Umwana wayo. Ego. Waciye wumva bwa bundi wamujenyene ntukiri wenyene? Sindi jenyene. Ndafise papa kujya nabivuze. Ego. Byahavuye bibandanya gute? Naciye nitegura nyene nkorera mu kwizera, nditegura kuja kwishuri. Ego. Ego. Ariko kuko nari mfise iyo bikomere, vyayo majambo numva umenga no kwiga kure. Sinsubira kumva ivyo bintu bambwira, ja kubaka, ntavyo nari mfise mu mutwe. Sanga utari unafise n'uwo mukundana. Ego. Nta n'uwarahari ngo uja kubaka utanafise n'uwo mukundana. N'ivyo vyumvira nta n'ivyo niyumvira kuko nari mfise ihangiro ryo kwiga. Amashuri menshi. Ego.
ndategura nyene kuduga ndabisha mu mutwe no mu mutima. Umuntu wese duhuye akambwira ati none gabundi uzoja kwiga, nkambwira ati nzoja kwiga. Yego harabaye abantu bakeya Imana yakoresheje baranterera nuko canja kwiga. Urumva Evrine wewe uvuye mu iyo sengero uwo munsi kumva Imana iravuze ati nakwishuye. Yego wewe wahavuye uca ugenda kwiyandikisha ata muntu akubwiye ati ngaya amahera. Ego narabigumanye muri jewe. Urabizi yuko umunyeshure nari mpejeje ishure hariho uwamfashije musaza wanje dukurikirana. Yarambajije ati burya none uracafise imigambi yo kuja kwiga? Atego niwe yampaye amahera yo kuja kwiyandikisha kuko yabonye yuko namara amaje. Imana imuhezagira. Amen. Ego acara amahera yo kwiyandikisha ndasubira ndicara ndaguma ngaho ndarindira yuko iryo shuri ritangura. Ego hama uraduga. Hanyuma igihe kigeze ndaduga nja kwiga imwaru nja ahantu ntazi ryari rya mbere nari ngiye muri iyo ntara. Vyari ibintu nyene nagiye nkurikiye umunyeshure twari twiganye we yari yamaze gushikayo arambwira ati ngo hameze uku ariko nagiye nahazi. Nagiye mu kwizera. Uraduga ndaduga nta tantine mwasezeranye canke tonto sinabona ati nzokurikira. Sinabona ngo nzobaho gutya canke nzokwiga gutya nzorihuku canke nzorihuku. Uwo musaza wanje arambwira ati genda ivyo nzoshobora nzobigufasha. Undi mukuru wanje arambwira ati genda ikintu co gufungura ndose nzokikurungikira ariko nagiye ntafise ibintu bifasha. Nta kintu gifadika wavuze ariko uravuga ati warambwiye ko wishuye. Igifadika nabona mfise yari Imana. Wow. Nabona ko Imana ko yambonye mu bantu benshi ikamvuga ko mu bantu benshi kamagurutsa numvise inkomezi zidasanzwe. Tirishuri ndagigarira humba. Hanyuma rero ca ndiga nyene ndashika mu bandi ndiga igice ca mbere ndaciga. Ego hariho nk'amatrimestre nk'abiri noba naririhiye nyene naramaze kumenyera ubuzima bwo kwibako. Ego haje haza ahantu ndaronka ikiraka ca recensement ndashobora kwirira nk'amatrimestre abiri. Rero Imana iratangaje. Imana ni vyose. Kuri aho nyene nkubaze. Yego abantu bakubonye ko wagiye ntibazi ngo urakora ntibazi uri karagufasha. Yego kuko abantu bamaze ko atawuhari yavyiyemeje ati jewe uyu mwana ndamwishinze. Yego nta mazina baba barakwita ntavyo baba barakwagiriza iyo ukura amahera kuko urumva aho ni Imana yabibayemo. Yego nta mazina baba waritwa canke ukagirizwa ibindi bintu udakora. Jewe ngitangura nkija kwiga ubwo nyene benshi basigaye muri kabaza no mu muryango ntibabitahura barimvye ati umwana agiye ahantu tutazi nta muntu umwe ahazi umwana agiye ico basigaye muri kabaza. Ego ntibabona nabo iyo bija nkuko nanje nari meze ntabona iyo bija. Amazina yo ntiwobura kuyavuga umwe wese yimvira ico ashaka kuri jewe. Ariko je nafise intumbero. Wow. Ego cugira akagohe uvuniye aho nyene tutarabandanya no musi uwundi mwana we bari muri ivyo woba waraciyemo akaba ari karitwa amazina ariko atandukanye n'ivyo arimo kuko haraba yitwa kandi by'ukuri. Ego bari muri ivyo bintu bibi. Ahubwo uca unatubwira n'izindi ngeso woba warabona nko ku bandi bana kuko ntihabuze abo mwoba mwari muri situation imwe ariko bataciye muri iyo nzira waciyemwo wowe yo kuja imbere y'Imana. Ego akagohe wobavunira. Ego birashoboka ko hari abari muri ivyo bibazo nyene nanje narindimwo ariko ikagohe no babwira nkwegera Imana cane kuko Imana ni vyose kandi Imana irashoboye. Ica kabiri novuga kwegera abantu bakuru kuko si vyiza ko umuntu yigunga ugiye wigunze ukaguma wenyene havamo ibintu bibi. Urashobora kwiyahura, urashobora gusara, urashobora gucuja mu zindi ngeso mbi. Hariho abaca baja mu maraya, hariho bigwana ko mu ngeso mbi nyinshi ugasanga kurya wahisemwo ugiye kubabarirayo cane. Ugiye kubabara kandi wari uzingura kize. Ego nkuko kuntu bakubwiye ngo genda urongogwe. Akenshi nk'abana iyo mumvise hari abantu
yabo bariko barababwira kurongorwa hari igihe baca bumva umenga ni saba babahaye umugambi mwiza wobabwira iki nabo? Oya ibyo kubaka n'ibindi bintu nuko abavyumva mu mutwe kwanza ko ageze muri ico gihe kuko yinjiye muri engagement atumva mu mutima we no mu bwenge bwiwe ko hageze aca bikora nabi. Yego murakoze cyane. Murakoze nawe. Hanyuma none Evelyn, sabwe umaze gushika kuri iryo shuri wahavura irangiza watubwiye ko muri infirmière. Yego byabandanye ugumye uronka ibiraka, Imana yagumye ihe vyagenze gute? Oya sinagumye ndonka ibiraka kuko nta nivyo gushobora kuko ivyigwa bimaze gutangura neza muca mugira ibikorwa vyinshi nakubwiye ko hari umusaza wanje yari yambwiye yuko azomfasha ivyo ashoboye. Yego niwe naraba nyene nkamutelefona nkamubwira ati hageze kuriha. Yego hari igihe nyene yabishobora uwo mwaka wa mbere. Igihe kimwe rero Imana impuza n'umuntu. Imana ni nziza cyane. Haracariho abantu beza bakoreshwa n'Imana. Ndiko ndamutelefona musaza wanje ndamubwira ati burya ejo turafise ikibazo kandi tuzogikora umva ntatanze minervale sinshobora gukora ico kibazo. Hariho umuntu w'umufurera yitwa Silence yarahagaze hirya yanje arumviriza ivyo ndiko ndavuga kuri telefone. Havyumvirije mejeje kwitaba telefone acaranyegera arambwira ati ni sawa? Ndambwira tego ni sawa na cyane cyane kuko twashikiye mu kigo cabo c'abafurera niho nashitse mbu ubwambere. Acarambwira ati uri ku telefone andi? Ndambwira ati ko telefone mukuru wanje shaka andira amaje ishure kugira ngo nzokora ikibazo ejo. Acarambaza ati none uri imfuvyi? Ndambwira ati go je ndi imfuvyi. Aha acarambwira nta papa office wabuze nde? Ndambwira je nta papa mfise, mama wanje nawe ni kimuga ntashobora kundihira ntashobora gukora ashoboye kundihira. Acarambwira ati sawa. Acarambwira ati ngo rero ngende kuvugira ku ishure ukora ikibazo uzobura ari hayo mahera. Namubonye nk'umuntu Imana ishize mu nzira yanje. Cyo turagenda ku ishure arashika arababwira ati uyu mwana mumureka akora ikibazo amafaranga azoyazana kandi natayariha nzoyariha. Yego acarambwira ati rero burya ntuzosubire gusiba gukora ikibazo, uzokora ikibazo igihe cyose ubona amahera atarashika umbwire ndakuvugire. Nuko naciye mbandanya ariko ntitwamaranye igihe kinini. Yaciye agenda ko nawe baca mutwara kwiga, bamutwara kwiga mu Kayanza. Yatwaye nimero yanje ya telefone ntitwasubiye kubonana ico gihe kuko avuyeyo baca bamurungika kwiga mu Cibitoke ca Rugombo. Gukorera mu Cibitoke ca Rugombo. Yego hanyuma arakorerayo ntitwasubiye kuvugana kumva ntivyari vyoroshe kugira ngo umuvugana n'umuntu nk'uyo. Uri umunyeshure urarondera amayinite kigoye na message yonyene irakunanira. Yego hanyuma ndagumaho ndabona mu mwaka wa kabiri biranse ariko umwaka wa mbere naramenye ndabitora. Umwaka wa kabiri biranka ndabona ko binaniye ubuzima n'ishure vyanse ubushobozi ni buke ndimenya ngene fungura. Ego muhira bandungikiye amafaranga ndayakoresha atandungikiye ndaceceka. Ego hanyuma ndagumaho ndaba mu buzima nyene mbona ko bugoye ariko kwa kundi nyene nasabye Imana mfata umwanya wo gusenga Imana. Ndabwira Imana, Mana none ko ari wambwiye ko nza kwiga naribeshe byagenze gute? Waributse ryasezerano bimeze gute? Naragibutse ko nari gumije ku mutima kuko nabonye ko ngiye kwiga kubw'Imana atari kubw'abantu. Ndabwira Imana none bimeze gute? Ndafata umwanya wo gusenga nisonzesheje iminsi 3 navyo bigira ikimazi. Ndasenga abantu muri ko muradukurikira mwe mu byumva. Mejeje gusenga niho naryama ku munsi wa 4 candarota indoto ngo mbona aho hantu nari muri stage ahantu biti gwibaga. Ndarota indoto mbona imbere y'ibitaro haje isoko nkabona ndiko ndasuma ibintu byinshi
ibintu by'amafi birantangaza cyane. Ndabwira umuntu twabana mu cumba jewe, ndambwira ati je simenyere kwikorera, ati ariko ndasumye ibibike. Arambwira ati oya suma byinshi ndakwikorerera. Mbona ndasumye, ndahejeje turazuza indobo, amafi, ibintu byinshi. Turinjira rero mu rupango kw'iyo hopitale. Twinjiye mpindukira kuraba inyuma kuko nari numva iyo soko intangaje. Ndavye iyo soko sanga ya soko nta kintu na kimwe kihari. Nta bintu byo kudandaza bihari. Nta muntu numwe ahari. Aho hantu harera. Cyane umva ijwi rimbwiye muri iyo ndoto ngo bugiye soko yaremwe ku bwawe. Wow. Cyane umva birantangaje rero ndatangara. Ariko numva ndanezerewe, numva ndasubiranye ivyizigiro ko ya mana yambwira iri kumwe nanje. Wikanguye uri kuravyibuka. Ego. Ndicara numva ndashima Imana ndavuga uko biri kose ibi bintu ni vyiza, naho ntashoboye kubitahura ico bisigura. Ibintu ni vyiza. Ndabihora kuko sinayifise umuntu mbwira ivyo bintu. Naye ngifise ka kantu k'igikomere ko kuba jenyene. Ndabihora. Ndabigumana mu mutima. Nyuma y'imisi 2 niho numva telefone. Telefone ya wa mufurera ya atelefone. Numva randamukije, hari haheze igihe kinini tutavugana. Arambwira ati Evrine na mahoro. Wa musirasi. Wa mufurera yitwa Silence. Ndambwira ati na mahoro. Arambwira ati narakwibagiye wewe. Ariko sinzi ukuntu uje mu vyimviro vyanje. Ndambwira ati ningera ni Imana itumye nyibuka nyene. Acanambwira ati hari ibintu nagiriye abana amadosiyo yabo ndayarungika hanze muri Hollande. Ati none Evrine wowe umva uvyizeye ivyo bintu mfe kugushiramo. Ati kuko abandi amadosiyo yabo yaragiye kera haheze 2. Wow. Akibimbwira nibuka za ndoto ntigeze ntahura. Numva ijwi rimbwira ngo iyo soko yaremye ku bwawe. Wow. Ndamubwira tego nshiramo kuko ivyo nivyo wanje. Ambwira ati sawa nimuvyize. Ego. Ambwira ati nimuvyizeye rero genda kwishuri baguhe attestation de réussite. Ati uyishira umu docteur yitwa Melchior ku bitaro vyo mu Kibumbu. Kuri hopitale Kibumbu abikurungikire hanze. Imana imuhezagire cyane Melchior. Nukuri yabikoze n'umutima mwiza. Ndabijana barabinkorera umunsi umwe byari biheze. Ndabimusigira ndisubira muri stage. Ndi muri stage bya papuro byanje amatestation de réussite byose biragenda. Hari hasanzwe hari amadosiye y'abana 5. Ariko iyo wanje ishitse niho byose vyizwe. Wow, bari bakurindiriye. Bari bandindiriye ko byari byo wanje. Imana ni nziza. Ego cyane. Baca baravyiga, baca bakuramwe abana 3. Jewe ngumamo. Wow. Dusigara turi 3. 3 barabakuramo. Muri 6 bemeye gufasha 3. Ego. Abo 3 bamwo. 3 mbandimo. Kandi waje ubwanyuma. Waje ubwanyuma bimazeyo 2. Ya mafi kumbe. Imana igira neza. Yarantwengeje cyane. Abo bantu bacu bafashe iki? Baraturihira amahera y'ishuri. Ego. Baci bavuga ngo turongike numero de compte ya université twigako. Hanyuma baze barangika ko mahera. Baci batangwa kurungika amahera rero. Batangwa kurungika amahera. Kuri iyo numero de compte y'ishure ryacu. Evrine wa wundi yibaza ngo nziga gute, bakabwira ngo ja ku mugabo, bakabwira ngo uri imfuvyi, basigara higwa n'amaero n'abantu atazi. Jewe n'ukuri nawe nkigitangaza kuko urumva byari bitangaje. Jewe umwana yiga kandi ruguru. Arumva nivyo nta muntu yarazi ikibazo canje, ariko urumva ko Imana yanteye iteka no kwishure baranyubashe. Wa mwana uyu ari umwaka wose. Wow. Urihira rimwe. Urumva ko Imana cintera amateka nyene amashugwe no kwishura akavuga ati uyu
ko byari ibintu bitangaje cane n'uburyo Imana yabikoze byari ibintu byiza cane. ica no mu nzira utari witeze, mu nzira ntari niteze, inzira ibaze. Umudokteur yari mu kibumbu, yego yabirungikira umudamu yitwa Lisette muri Belgique. Lisette nawe akabirungika muri Hollande. Urumva ko atari inzira yoroshe. oya Hama muri Hollande bakandungikira amaeho. Umwana yiga ruguru Imwaro. Ntangura kwiga ntekanye kw'ishure. tiyumvira ati ejo gute barasohora. Nta nkoma niyo basohora abandi ngo ntibarare hamwe nervare. Jewe ico cari caravuye mu nzira. Wow. Ego. Umva vyari ibintu byoshe cane. cyari igihe c'inyishu. Cyari igihe c'inyishu ko Imana ikora, Imana iri kumwe nanje. Igaca no mu nzira utari bwacishe no mu mutwe ko niteze yoba. Inzira ntiyumvira. Imana yaranyise ko ari Imana. Amen. Nihabwa icubahiro. Amen. Ego. Kandi nabo yakoresheje bose nta nyungu bari babifisemwo. Ego. Uretse ko bari abantu beza nyene Imana iko irakoresha yashize mu nzira yanje. Imana ibahezagira abo bantu bose. Muragumana nabo yabo Sirasi yabo Lisette. Ego, Sirasi turavugana, Lisette turavugana nawe gake ariko iya Gino canke ari hariya. Ego. Ndafise numero yiwe turavugana. Ego na Dr. Merkior hagiye tuvugana nawe nyene nawe ari ngaha. Ego. Ego Imana ibahezagire bose. Amen amen. N'undi wese Imana yakoresheje by'ukuri haracariho abantu b'Imana badashaka inyungu ku bwabo ariko bariko bakora igikorwa c'Imana. Ego. Bagamburukira Imana iyo bakoresheje. Bagamburukira Imana bafise umutima wa wundi wari muri Kristo Yesu. Ego. Ego. Rero nashaka kugira ngo dusozere ugire ico ushikirije no munsi umwigeme vyoba biriko biragora nkawe cangwa n'umusore vyoba biriko biragora nkawe nkuko vyakugendeye. Ego. Uyu munsi abari muri izo ngorane ni ibintu bishika cane kenshi mu miryango mu kibano turabibona. Ubuzima bugora, ishure ikagora gufatanya n'ubuzima bagaca mu ngorane kubura abavyeyi bakaburanirwa. Icambere n'ukuri Imana ni vyose. Amen. Nta muntu n'umwe yaje muri iyi si ari fotokopi y'uwundi asa n'uwundi. Umuntu wese afise ico Imana amuhamagariye muri iyi si. Rero kuba warabaye mw'isi si impanuka. Ntari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Amen. Nico gituma mpanura umuntu wese mu gihe abona aciye muri izo ngorane icambere ni gusenga akegera Imana kuko Imana ni rukundo. Ntushobora kubaho utari mu bwiza bw'Imana kuko si we wizanye mw'isi, hariho Imana yakuremye. Rero ukegera iyo Mana. Ikirushije kindi nimba uwo muvyeyi wawe atari hafi ushobora kwegera abantu bakuru ukabahanuza. Haracariho abantu beza, haracariho abantu bakorera Imana bashobora guha impanuro. Umuntu araguterera mu bintu byinshi, araguha impanuro nziza. Umuntu arashobora guterera icubuze, ivyiyumviro, amafaranga, ibintu byo gufasha ni byinshi cane. Ego. Hama ubu mwatubwe ko mubatse, Imana arabagire neza muraheze ishuri ubu murubatse. Ni igiki ubona wokora kugira ngo nk'abana bawe kurumva nawe byagushikiye abavyeyi bitabavuyeko umwe aragize isanganya bayikimuga uyundi aritavye Imana sivyo bari bateguye. Ego. Hama usigara muri ubwo buzima nk'umuhererezi. Ego. We nawe igihe Imana yaguhezagije abana ubona ni igiki wokora kugira ngo uzubarinde guhura n'ivyo mwahuye. Murakoze. Ni cimviro niyumvira cane ndetse uretse no kucimvira ndanabikora. Ico niyumvira kitobura kubyo nahuye navyo nuko igihe cyose ngize ico ndonka nibuka ko hari umwana akeneye kuziganirizwa. Kuko iyo ngasanga abavyeyi banje baranziganirije muri ico gihe bishitse gutyo giturumbuka ntavyiteze, hari ibintu ntari guhura navyo. Sinari kumva ko nigunze umutwaro ndetse wari kuremuruka. Nkumva yuko ivyo mpuye navyo ntibiremereye cane.
ego urumva no munsi wowe uratumiriye n'abandi bavyeyi ati bige kuziganiriza abana. ego mu buryo bwose ushoboye ntibisaba ibintu byinshi cyane. Urashobora kwihangira ukavuga ati nko ku kwezi ndabizi 1000. Ego iki ni cy'umwana wanje. ego Hazogera igihe umwana akura ayo mahera yagwiriye na hari make azokora azogira umumaro. Ego Imana iguhezagire cyane. amen. Nukuri Namwe turishimye bahezagire. turishimye kandi ivyo bintu byagushikiye nazo bishikira abana benshi cyane Birashoboka. bagutoreka akarorero. Ego Hanyuma nibaza ko n'ikindi gihe wogira ico dusangiza tukuhamagaye uzotwitaba. nzobitaba cane ndahari. Turamukirize mushinga ntahe. Ego Ubandanye ubikora nkuko wabikoze no muri. murakoze. Mugira umugisha. Biramushikiriye. Hanyuma bacuti bagenzi mwadukurikiranye murabona ko ku munsi hagoma hazi intahe zitandukanye aho muri nta n'umwe atazokogwako nejo na hirya hejo hazoza ibintu bitandukanye n'ivyo mumaze kumva kandi nkasaba abariko baradukurikirana umva yo shobora gushinga intahe atwandikire ca duhamagare tuzobakira kugira ngo mufashe abandi uzoba yafashijwe n'intahe muzo mukurikirana hano nawe ne yotubwira uko bituma natwe biduha inguvu zo kuguma turondera abandi. Hanyuma abariko murakurikirana rero ntimwibagire kugira like, share na subscribe kugira ngo ikiganiro kije kigushikire vuba na vuba. Turabakunda cane, mwarahezagiwe.